Rap and Stories Room. Rap and Stories Room. Rap and Stories Room. The best Burundian hip-hop show. DFTV. Tunda Juhudi. Amahoro y'Imana bane namwe ni El Hadari na Poro kuri micro kiganiro nshakini ni Rap and Stories Room hako no musi turi kumwe n'umwana umwigeme akiri muto na cyane ko abaraperi ari bake babigeme mu Burundi ariko turi kumwe n'umwana akiri muto giwe yita KObra karibu sana mu nyoka za DFTV. Merci beaucoup. Amakuru none Meze bien cyane. Uyumva neza cyane gose. Karibu sana KObra yamenyekanye mu ndirimbo bizoti nisome washatse kugira abantu. Nisome natanga indimba ya mbere na anza ya kabiri nisome. Unaanza usome. Ya tatu no stop. Zirafitanye isano izo ndirimbo ubone ko ari histoire yatanguye itarangiye yakurikiye bwa nyuma. Ya mbere nari ntanguye ya kabiri. Ya mbere wayitanguye ryari? Mu kwezi kwa 12 muri 2019 natanguye. Ya kabiri nayikoze mu kwezi kwa kabiri. Ya gatatu nayo ndayikoze mu kwa gatandatu. Ya kane nzoshiba reka tubirindire KObra reka ndagushimire cyane nongera ndakubwira nti wisange wiyumve nk'uri muhira hano mu nyuko za DFTV na cyane ko arakajyo keza ko kuganira n'abaraperi no musomwa atari bakuzi hari abaraperi b'abarundikazi ego nk'abande Gladys inspiration yavuye kwa Gladys rero tubivuga uko canke oya yavuye kwa Gladys wapi byagenze gute ko mena manga uracari muto mu myaka kandi ni mudiho wa rap abantu bakaba bawutinya cyane ko baba n'abahungu babona nk'ibirara bawugira woho wawiyumviriye gute ukiri umwana muto kurinduka amajambo n'akavugwa ukemera ko umuraperi ego jebwa mbe natanguye kumva nyumvamo hip hop niga primaire nakunda kumva indirimbo z'abarinzi bacu ba T-Max ba 90 nazikunda cyane Messi nabona mu Burundi nabona atabakobwa barimba hip hop bahari nyumvira white batarimba hip hop c'est vrai abarundi turashoboye hip hop abarundi kazi meni twiyemera mitwebwe turacabuze ikintu cyo kwiyemera urumva icyo nabonye mu Burundi turashoboye hip hop cyane wowe uruvuga utereka niyemera ndabikora ivyo bakuru banje batakotse cyane gose ntabwo zo bari ngorane zawo zo kutamenya abo bariko barakora kandi bo bari bahari impamvu ihari ni kunyengera kutemera ngene nimaze ko ariyo mpamvu iyo bihari kenshi uyu utanguye ikintu uramenya ngene ukitwaramwo urumva uramenya ngene ukitwaramwo nicyo bituma yuko batitse intege cyane muri hip hop mugabo ndise yuko byatumye n'abinyuma yabo bashoye gutinya hip hop mugandi se yuko ko bazobandanya nabo niyo gutekanya guhindura umuziki wa hip hop na cyane ko abakobwa basa n'abatawitayeho tuvuge ko umuzo wawe hari uzofasha kugira uruhande rw'abigemerwe bwinshi muri hip hop nkuko bari no muri R&B canke indi midiho mu Burundi ikintu cyambere vision yanje nuko nashaka guteza imbere hip hop y'abakobwa mu Burundi koma ntwayikuye mu Burundi ayikuye wangu benshi ngo Tupac Shakur oya ndese Tupac ndakunda Niki Rosari ndakunda mais ikintu igi vision yanje ya nakubwiye ko guteza imbere abakobwa mu Burundi hip hop koma c'est vrai abakobwa tugira ubwoba bwo kurimba hip hop kwebera ikiko tubona amakuru bacu baca bayivamwo mugani babona nje mbandanyije tuvuga kumbe kanatwe tubandanye natwe hip hop umva ni kubatera intege Mr. Haguhibiti wayikoze iki nachana Sindi kaka kugwa leta Okay Nasikia vizuri Okay uwa nachukia naposikia tojua kichana minia mindo ngao mindo zana ni kuwa hatuwezi kufanana na kakijua mini hip hop wanwa kubana KObra na wateza dana wambe pesa hana ila nina tenzi za kuchana uwezi himi kato ni shakula kiyapo kwani hutataka pato nitamupa tukita kumbe ni marapa choko wazee wa milazo mistari yenu loko amunipagi mawazo iki ndo kipindi takafanya mkazo nikizao najua kuwa mindo mshindi toka mwanzo uwaga sipendagi shobo nikiwa miti kazi wanaume sikuzimia tarobo kwangu huna nafasi mwanamke mateso kipambana mambo shwali na kini dispesho watakona kama mwali hakuna nayejua kesho takuwa na ipi hali na hii iwe komesho kwani Tanzania kusali wanakimbia wanatoka nje ulingo ukwakisia wakitukia ni kama kingo kaka zao salama zetu mala nawambia bingo mala KObra hivi huna boyfriend nawambia single unawambia single
Sabi KObra hari akajambo uvuze uravuga ngo uri kurarapa uratubwiye ngo uri single ivyo ni mistari canke nyene ni bimwe uvuga ko ni imyaka itari kirenga uracari single nta muhungu waraza kukurondera kubera yabonye uri muririmbyi canke abonye ibishoboye avuga ati apfatireho usanga ari bamwe baza bafite imigambi bagamije c'est vrai ivyo birabaho umugabo ukora ubuzi ico ukurarondera muri wewe uravyikasa nta muri kazoza kawe uwo muntu ubona aza mu mutwe wawe uvuga uti bikitse nkahura n'uyu muntu ukaziganje ka misi yose ko muziki no kwishima cyane ya mbere n'indi Aravuze umuntu ushobora kubona wo kwishimira muhuye ku kazi ka misi yose ko muziki wawe uvuge ndashaka gukorana no muririmbyi kanaka canke ndakeneye kubaho ubuzima bwa naka mbonye n'uyu bariho ikintu yandura kuri career yanje haba mu gihugu canke hanze y'igihugu ninde muntu umaze kubona ko inspira ukabona uti hamwe nabonana n'uyu muntu birashobora gufise ikintu cyo byongera uwo mwanya nyene nkimubona c'est vrai barahari mugabo nje mukongo hasi nkora kwera umuntu ukora kubera wewe kubera jewe sinkora kubera mbe nkanaka nkora kubera mbe nka nanwe muri competition oya umuziki wa hip hop canke uyu mudiho wa rap wabonetse nko umudiho wo kwikukira kuva kera gihe yatanguzwa muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko uno munsi naho tuna umurundi kazi KObra yaje umudiho wabibohozi azara umukobwa bintu bitamenyerewe cyane uko bishize ku munzani nta bakobwa 10 uronka mu gihe aho ushobora kuronka meme 20 30 40 yego KObra ntigiki cyo bacatumye wumva woza kuja hamwe nabibohozi nawe usa n'ubibohora niki cyo bacari kikubangamiye mu buzima canke nigiki kintu cyo bacara guha inspiration muri population waru kurimba hip hop sikuvuga ngo rimba ikintu kiba cyakubaye ko wewe warimba ikintu kiba kibaye ku wundi muntu kwavuga ko hip hop ni mu byo gutanga message sivyo birashobora kuba je bitambako bikaba byambaye ku wundi muntu sivyo mu kubera par exemple nk'umuntu amonye kumikosa kwanda mu message yo kumuhanura ndashaka kubitisha mu ndirimbo urumva akaca wenyene yihanura bivanye n'iyo ndirimbo yumvise ego yatayumvise uyumva gute message tashitwa wari wageneye ubutumwa oya ndisi haba arayumva gusa nubwo atayikoze naho ubwo butumwa bwiwe butamushitseko iba bivuye kuri wenyene mugabo bagerageje kumuhanura batanomera mu Burundi ndabemera bose je ukwemera wambwiye kare ngo ngukunda ngura umurozari ariko siyo mu rapero wenyene aharaho sinzi mu Burundi ho nta muntu ushobora kubona uyu muntu haba muri iki kintu niba rukwandika cyangwa kugira ikiwe mu ndamwemera c'est franja abaraperi bose mu Burundi vraiment respect ndabemera bose uraronka kaje ko kuganira nabo bamwe ndaronka kaje kuganira nta urakugara ko kumbure kubera ukiri muto oya vraiment ico ndagishima hano mwarangara ko umforo uvuga uti hariho cooperation nziza hagati yanje n'abaraperi bose abarundi KObra uno munsi usohoye indirimbo tubona indirimbo zisokana n'amasanamu mu gihe tuzi ko amasanamu asaba uburyo asaba ibintu byinshi nawe tukabona kiri muto ninde wo bari inyuma y'ivyo bikorwa byose ndafise umuntu ariko aramfasha muri ibyo bikorwa kandi ndamushimira cyane gose ego twizere rero ko uzohora duha indirimbo nyuma y'amezi 2 nkuko mura usa n'uwari wabigize kuva muri December nyuma y'amezi 2 ya gatatu curo duha no nyuma y'amezi 2 ya gatatu duha twizere ikindi kintu nyuma y'amezi 3 ego KObra reka ndagushimire gukanya keza wampaye mu nyubako za DFTP ngo tugire ico tuganira ariko ndaguha kwandi nakanya ushobora kuronka cyo ubwira abafanzi bawe ari intererano boguha ari nko kuvisita ama channel yawe ni social media yawe ukoresha akana kajyo kawo ko kugira icyo byabafana ba DFTP cyambere no banza kwanza gushimira abantu bose bamfasha aba journaliste abantu bose merci beaucoup nkabanda sayo ko boja ku channel yanje ya YouTube nitwa KObra kandi hariho challenge ndiko ndakora iyo ndirimbo yanje no stop abadanseuse n'abadanseuse bagatamba bagaca bandungikira utwo tu video kuri WhatsApp nyuma ya challenge yazobiki abaza bambere afise agashimwe safi safi agashimwe kabo safi safi ego bakandungikira kuri numero za WhatsApp 62 45 25 97 bagize bien
ndashimira abantu bose abafansi banje abantu bose vraiment merci beaucoup shimira n'abansi bagutera kugira ngo n'abansi banje ko baminege zo kubandanya neza ko warungasi wawe ariko arakurikirana ikiganiro uko mwabonye muri studio za BFTV twari kumwe n'umukinnyi wacu KObra avuga ati non stop nyuma yo kuza avuga ati nisome don't stop kumsoma mtoto mdogo ambaye yuko katika harakati za kufanya mambo makubwa ndani ya industry ya muziki wa Burundi kupitia upande wa rap ama hip hop. KObra ndagushimire cyane. Merci beaucoup. Mukoro mubizi burgiye kuri micro ni El Haddad Napoleo ndabona muhinga bw'ivyo nari kumwe Logic Jamal aka The Mwanya director mabringi ciao ciao. DDF TV Tunda juhudi.